Ima fashion yakura he rero jewe uburyo nambara sindanabibona ko binarenze cyane ariko ngira kumbure mwebwe mubibona umuntu anyambika yabonye impuzu imbere yavuga ati narose impuzu iyi ndayikuzanira agacazanira akasanza muhira ntama nyene mukabandanya kumbona mbegwa gucya asanzwe ariwe yambika ba diwani asanzwe ariwe yambika ba bifes asanzwe ariwe yambika ba MP data arambika n'abastari bo muri kandi kwambara neza sikuvuga ngo n'ubustari gusa ni mu mutwe kumbaho kwambara wibaza karanga reka singuteza abantu mukanya ngo gutera amakanca aho bugoroberane kimwe mu bintu wambaye bitangaje harimo n'impeta iri ku runo rutoki rw'impera kabisa impeta rembi diko ibyo wandi ubyishinze byo kuvuna ntuzohora biraba cyane kuko ikiganiro twigire muri sinema ndundi Imana yo nkubita ikintu cyitwa ifaranga kweli ikanguta umufungo bro nokora filme hamwe postinga ku munsi kandi no bishobora Kiberwa none kuba kurusha bije byo byonsabiki why not je ibireme tubwizanye ukuri nta zina rinini wore rwagiragere gutuma wa approachinga umuntu nka Sabbas byoroshe none byagenze gute Sabbas ni umwana mwiza Sabbas twakoranye filme yiwe twatangwanye filme yiwe yitwa Ingaruka ku bakunzi bayirabye ni jewe nayitanguye episode ya mbere ni ya kabiri ya gatatu ya gatanu ya gatandatu n'iyindi ni jewe nayitanguye batarabona n'abanyarwanda batarabona n'abandi bose bakinyemo episode ya mbere ni ya kabiri ya gatatu ni jewe natanguye Ingaruka abandi bari batajyamo n'abastari bakomakomeye bande bamimireye ba CADEAU RAVELLE ibintu byo kuja imbere ya kamera ni ibintu bidasanzwe ubundi kamera ikubwira ati imbere yanje ku nshuro ya mbere ninda gutsinda sinzongera kandi kukuraba ariko nuntsinda nawe nzohora ndakuraba misi yose nzohora ndakugamburukira nzohora ndakubaha niyo mpamvu nuno munsi ubona ndi imbere yayo atabwo imbere ya atabwo kuko nayitsinze umunsi wa mbere bro kinzana CADEAU RAVELLE nayo bakobwa arazi ko oya nubundi ndaje jewe nkihema nkiri muzima nkiriho filime ndundi nzoyikina mpaka pfuye abutumire yampaye ntiyantumiye nigeze kukubona kwa Fani yari yagutumiye yego nigeze kukubona kwa Mimi yari yagutumiye yego kwa Mede nako nubundi ayikwereka inganda cyayifise muri Kiramunda muri Amede ngahanye mugatsiriko ibitazo nenda ifise nga no ku muryango ugenda ubaze ku muryango bavuze ati naka ari mu batumire ahubwo ntimuvuge nabi numwe nibuka no gushimira Amede Imana irakiza nawe n'umwana mwita we yakwemerera akaguhereza umukobwa we n'impanuro nyinshi wundi ni wa wundi abazwa n'intimba yanje iyo vyasi wa wundi ushonje nawe abyumva muri we iyo vyasi arambwira ati bizokunda kandi mesha sibyo kuvuga ngo arantera intege cyane gusumba n'abandi bose remba yubaho cyane yaba twakundana filme ndundi yovuye ngaye kaja no kurundi kwego ariko no munsi wagenda ugahamagara umukete ngo nkwinjira muri filme yandi abwira ngo mbega ngo mpangaye bigenda gute wabyumva atubwira ko nawe uri umukinyi ejo cyangwa igihe nawe utoza kumufasha azokenda akaza kumufasha Megari mu bukeneye gukinira ku buntu kwe indoto za ufise no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama no Kiburundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi wobugoye estoma hemorrhoide amara imitsi amagufa diabete hasima amasineziti gitigo amahaha amafyigo hypertension umugongo hepatite parasite infection z'ubwoko bwose ibivyimba prostate inguvu nke mu mabanga yabubatse kubura vitamine hamwe n'izindi ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena noro Kiburundi nkira mukanyi sase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera no Kiburundi amagara meza mu biganza vyawe. Ladies and gentlemen murumugisha kabisa ndabakengurukira urukundo mutwerekana ntajyo ino 2026 dukore dufadikanije none ibikorwa tubigeze kure ubona yuko kabisa twarakwatanga umwaka ku muvuduko munini cyane Santreze ni wabareka bareza no masana mutabona handi hanu na hamwe je niko ndi kuri yore onse deside deside mu Dr. Vlove aka Deko aka
ambassador. Uno mugabo ni ubwa kabiri ndamwakiriye ariko barantangaza uburyo aza yimereye bamutazira Mr Kiberwa ariko yitwa Leminas all the way from araza kwatubwira yamara numwe mu bantu bafise uburyo babiyambariye bisangije muri no industry ya cinema. Leminas ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane Diko, ndamutsa ngira ko ndamutsa abakunzi ba Diko Entertainment, ngira ko ndamutsa n'abakunzi aho bava bakagera hose ba Cinema Ndundi, ndababwira ati mwiriwe aba diaspora abo mu Burundi gake ivanye naho herereye. Ego ndabaramutsa cyane ndababwira ko tubakunda cyane, aribo babosi bacu, aribo bantu bituma tuja imbere y'amakamera, aribo bantu tuba tugomba kuba dutega rimwe canke abiri. Umwaka mushasha umwaka mwe watwese twaherukana mu mwaka wese niyo mpamvu kano kantu mvuze ati reka tukibuke. Yego dushimira n'Imana yaturinze ikadushikana no munsi kumbure hariho abantu benshi bagiye, ari abantu benshi tutakiri kumwe, ariko no munsi we turongeye guhurira kuri Diko Entertainment. Ya kabisa umeze neza ntango mvuga tufise uburyo wiyambariye ima ya fashion yakura he. Rero jewe uburyo nambara sindanabibona ko binarenze cyane, ariko ngira kumbure mwebwe mubibona. Urumva ufise ukuntu kwa wisangije kabisa wambara bataye mutipe kabisa. Mbo oya nyene ntubugomba kuvuga ngo umuntu wese arafise uko ameze, afise ijya kunda, arafise uko yambara. Rero jimba mbona nyene ari sawa, amunyambika nawe mfise umuntu anyambika, yabonye impuzu imbere yaravuga ati narose impuzu iyi ndayikuzanira, agacanzanira akansanza muhira, hama nyene mukabandanya kumbona mbegwa gutya. Arazi style yawe, arazi ibintu ukunda, asanga ibintu nkunda kenshi, kandi nawe nene n'umwambazi mwiza arambara neza cyane. Yego kabisa asanzwe ariwe yambika ba diwani, asanzwe ariwe yambika ba bifesi, asanzwe ariwe yambika ba MP data, arambika n'abastari bo muri mise numva impamvu shaho uba nawe ari ukuntu wigenza, urumva yuko wambarana n'abastari banini bo muri music, ariko nawe reka avuga ati je umustar mutowe. Oya ndabishimira Imana uko biri kose, kandi kwambara neza si kuvuga ngo ni umustar gusa, ni mu mutwe kumba ho kwambara n'amafaranga ntukibagirwe ngo nk'iki kirato cyawe muramenga kirayahagazemwo kabisa. Wibaza karanga reka singuteza abantu mu kanya ngo gutera amakanca aho bugorobera. Reka nteranye gusa ngo no gishobora tora inzu angahe Kadiko aho nanzo wore hako kwezi bivana niyubamwo bivana n'inzu bamwo yikotwa. Nivugiye inzu reka bigume mu nzu. Kimwe mu bintu wambaye bitangaje harimo n'impeta iri ku runo rutoki rw'impera kabisa. Impeta rembi arija izahabu. Diko ibyo wandi ubyishinze byo kuvuna ntuzohora biraba cyane, kuko ikiganiro twigire muri Cinema Ndundi. Sandreze biriko biramurwenza cyane, arabe no meta kagira ubwoba womenga ni bya biheko by'abami b'abafarao bambara hariya munuzi zaba bizimye cyane bikoze mu yene numva tugomba kwambara. Warumeze neza ariko mu mwaka uheze. Bana mu mwaka uheze nari meze neza, nakubise filime Inkongoro y'ikibi nkubita Kiberwa, nkubita n'izindi zose sisa 66, no kuri umwaka nawurangiye neza. Sinovuga ngo uwo mwaka sinokwidoga, umwaka wabaye umugisha kuri Remi. Amaye ubikogwa ko Ageze n'igihe usohora filime zibiri mu ndwi zibangabanganye, ahubwo story zibiri, kuko n'ubu ungi ndacasohora zibiri zisanzwe, ndacasohora ama episode abiri mu ndwi. Shaho mugabo ufise umwete w'ikirenga gwe n'amafaranga, kuko bino bintu nibikorwa n'umwete gusa. Filime ama episode abangabanganye ngo sanga uno musi bakubisiye mu wundi mu indwi itarahero bakubise n'iyindi. Hari naho mposinga gatatu mu ndwi. Ubundi diko je target mfise no kwa nyine bitarakunda. Imana yo nkubita ikintu cyitwa ifaranga kweli ikanguta umufungo. Bro nokora filime hamwe postinga ku munsi kandi no bishobora ku munsi abantu kwabaha igikoko. Yego tuzava cyo kwita munyakazi w'i Burundi. N'ubu unye Imana yo ngwita amafaranga canke hagira abagwiza tunga bazi bankuta ifaranga. Uraba ibyo nkora sha gaza tungura bafise no kudashaka kubishira habona.
izatunga burya bafise bijya bikorwa gukora aho bampa ni kwa kundi nyene akarizo k'impene kiyagaho gahambije kandi imyenge y'inzu iminwa na nyeneyo ajyanye ntabyo womenye ingene bigenda hari aho usanga imba naburaye mugo nkavuga ati kubera ko nkunda filme byo reka kabisa sinigeze mvuga gukina filme nayo handi hoho ntibiba byoroshe ariko nyene inzira ndende ni gushikana ahantu heza ariko nagutahura nubwo urugero wogera ko gose wa mugani wawe ntaho wogera utokenera abantu nuko nimba warakoze filme y'imiliyoni 5 urakeneye gukora ya 200 nimba warakoze ya 20 ejo wokora ya 50 ni ijana why not nibaza yuko Remi nawe surumwe mu bantu bafise indoto ariko kandi bariko barazigera ko ningoga ufatiye aho wahereye naho ugejeje Remi ndabona ko mengura igishinga ntahe cigendera uri ntahe yigendera re nguvuga warigeze kuyaga gato urambwiye ati ntuvyegereza umutima sinovugira hejuru ariko burya Jemfis aho navuye naho ngetse sha reka nyene ndabishima Imana ubundi nyene naragwanye Imana irabinshoboza ubundi umuntu wese arafise igishinga ntahe ciwe arafise ibyo yaciyemo arafise aho yahoze arafise n'indoto zo kushika ahandi hantu ariko igitandukanye cyane diko nuko abantu benshi baragira indoto ntibazikoreshe rero je nguma ngwa vyuka nsubira ariko ndakeka ko igihe kimwe enjuru bizogenda neza uzoshika kabisa ego nigiye gikorwa wakoze mu mwaka weze wishimira uvuga ati narakoze nafatinze ariko ngeze hanaho Imana ibihererwa icubahiro gose muri byinshi wakoze filme ya mbere nakoze nishimiye kandi n'ubu unye ihora inkora mu mutima wanje kese ko nizimba ndazicimiye ni filme Kiberwa filme Kiberwa vraiment ni filme nakoze nishimiye kandi filme n'abantu benshi barayikunze cyane ntibagiye na filme inkongoro nakoranye na Sabbas Kiberwa niwe yarimo CADEAU RAVELLE yego ariko intara gitega n'abakinyi banini inkongoro nayo nimba nayikoranye na Sabbas akiri mu Burundi ushuza na Sabbas mutamu yego ariko amazina manini wagiye yakuya Heremi ko komenga ntivyari vyoroshe niho wari cinjira muri Empire ihura nabana bana ariko tubona utangiye gukoresha nakumenshindira muri Empire Remi naye si burya nuko utigeze ubimenya oya nari ndakuzi ukora mugabano bantu sinebwa kubone muri kumwegeranye cyane none kubakurusha bije byo nsabiki why not je birazimvye oya ni kuvuga ngo kandi Remi tubwizanye ukuri nta zina rinini wari bwagira ryari gutuma wa approachinga umuntu nka Sabbas byoroshe none byagenze gute byagenze gute bishoboye gute nyene ariko nyene mba nifitiye utuntu banje mba nifitiye n'inyenyaga n'abantu Sabbas ni umwana mwiza hama ikindi naco jewe kuva kera n'ubu hari ukuntu mba meze hari ukuntu mba shaka mba nihuriza n'abantu Sabbas twakoranye filme yiwe twatangwanye filme yiwe yitwa Ingaruka ku bakunzi bayirabye ni jewe nayitanguye episode ya mbere ya kabiri ya gatatu ya gatanu ya gatandatu n'iyindwi hajya mu ngaruka mu ntango ni jewe nayitanguye batarabona n'abanyarwanda batarabona n'abandi bose bakinyemo episode ya mbere ya kabiri ya gatatu ni jewe natanguye Ingaruka ntangura n'umutipe twa Ageze kumwanka ari ruguru Sabbas yaratandukana no gutwara igitega uwo muntu yo gufasha ntumufashe umva dai kwa imaziki ahubwo ndanamushimira cyane uko ari bukire nanjye ko namufashije kumbe mu ngaruka abantu bayiravye batubwire Remi nahise mwaramubonye mu ngaruka mu ntango bakundi bacu ndabasabe mwarabonye amabara twakoze na Ageze mwarabibonye aho mwana twasi mubona ko turi abana babi ariko munyamukaza kubona ko nyine ya filme urumva barayiravye cyane Ingaruka yarabaye itangwanye na twebwe nyene n'abandi bari batajamwe n'abastari bakomakomeye bande bamimireye ba CADEAU RAVELLE bari bwajimwo ico gihe ariko twege twayitangwa n'umutipe twa Ageze na Sami abo twaduze rugundo twayitanguye kumbe Sabbas rero mwari musange mufitanye ubugenzi bwa hagufi bwo mwibanga Sabbas twakorana ro ni filme nagiyemo yitwa ubuzima ndibuka ico gihe nivuga ko tubona bwashike mugabo nyine ndayibona yo kwa Sabbas kubera yararavye yakeneye scene y'abarara
baza kugambanira umuntu gufata umuntu abona uri kirara avuga ati uyu mutipe kabisa ni kirara ati ni kirara ngano mushiramo ngira kumbe byo naraje cyo kitwa kumwe na niwo munsi wa mbere mpura na Sabbas akari nawo munsi wa mbere mpura na Abeli naragiye rero bamuzana Abeli ngambanira umukobwa umuntu ngomba gufata kandi amufata neza kabisa giprofessionnel bya bindi uramufata bya Sabbas aravuga ati uyu muntu kubucege yarabona ati uyu mutipe afite impano uyu mutipe ndabona ko umuntu yo mukoramo akazi yego basi rero duhurira mu ngaruka naho basi rero duhe image gato dusubize inyuma gato ujye munsi wa mbere uhura na Sabbas ugahura na Abeli apana kuri kamera mukina byari bimeze gute mu biyago shaka ije gihe nyene kubera ko jewe nanjye nari mundi baravye luki barabona ati uyu mutipe yubishobora ubundi nyene bari bafite ico banziye ko bashaka kunkuramo kandi nanje maze guhura nabo narishinga cyane navuga ati aba bantu kubera ko zari ndatu zanjye zo kudohura nabo ariko kandi nyene nabuze teka nkore urakora baremera barashima wa muntu twashaka none ubundi diko ibi bintu bya filme ibintu byo kuja imbere ya kamera ni ibintu bidasanzwe ubundi kamera ikubwira ati imbere yanje ku nshuro ya mbere ninda gutsinda sinzongera kandi kukuraba ariko nuntsinda nawe nzohora ndakuraba misi yose nzohora ndakugamburukira nzohora ndakubaha hajya niko kamera ivuga niyo mpamvu nuno munsi ubona ndi imbere yayo atabwo imbere yayo atabwo kuko ntayitsinze umunsi wa mbere bro kumbe kamera nuko ivuga kubwira ati ungiye imbere ninda gutsinda sinzongera kujya imbere yanje ariko nawe nuntsinda nzohora ndakuraba kenshi ndakuba sivyo urewe waratsinze umwasi wa ico gihe kabisa nanjye nayihangaye ndayikorera amateka ikikubitise bavuga ati uyu muntu niwe nzohora ndakuba byatumye rero ca mbandanya n'ibindi n'amateka nk'ubitakiberwa n'izindi nyinshi n'ubu ndacyazikora none uzemera unayisanzira imbere kabisa kuko iranyubahira bizi niyo bikiguhangara niyo bikiguhangara nuko rero ni ukuvuga ngo hariho abantu benshi yagiye imbere irabatsinda benshi no musi tutakibona bamwe kandi kamera hajya ngo irateye ubwoba cyane gose cyane gose iriko irakuraba kabisa urabona tego ariko je ntera ubwoba nta birenze narayitsinze yibaza ati none ga kamera ubona je nyikutinya oya irabizi none rero kuyija imbere ukacukora amateka nabara amateka n'ubundi gukora amateka nuko iba yabonye tiba umuntu ni sawa ubundi ni nka kujya rero mba nkaya nkukunye abo bantu bamugaye mu mafilime yabo n'abandi nuko babonye ko hari ico no bashoboye siri yabo ntaco nshoboye sinari guhurira niyo kamera kandi kirumvikana cyane sasa Sabbas uburamuzanye muri inkongoro mu nkongoro niho mwakoranye na Sabbas nubwo hari ico waregeze kumufasha yabyumvise ningoga kugira gukine muri projet Bo nukuvuga ngo jewe sinzi urukundo bivuga ndafite amaso meza ku bantu kandi muri industry turimo navuga ko vyukuri je nta muntu dufitaniye ikibazo nakwanye na Sabbas ico gihe niwe novuga ko yari umusore ayoboye cyane muri sinema ndundi yarahagaze neza Sabbas no musahagaze neza yego reka tubivuge mu nyuma ninatebye muko kwezi nyacinza na CADEAU RAVELLE bakobwa bazi ko arakora bigashima cyagiye wari ko raduhondagura uzana umuzana no oya nubundi ndaje nubundi uragaro muri rya shusho nyene nutanga uyu mwaka kije gihe nari kingi gihe nyene kigihe nyene hari mu ntango hari mu bihe by'umwaka gusa mu ntango Kiberwa soze tariki 15 z'ukwezi kwa mbere Kiberwa hari nka kino gihe kweri hari kigihe nyene rero ni murindire ndaje jewe nkihema nkiri muzima nkiriho filime ndundi nzoyikina mpaka pfuye kuko ndayikunda cyane kandi yafise ikintu yamariye wavuga itubwira waraci ndababwira natera nk'abagenzi yampaye impuza n'abadiko impuza n'abandi benshi nabasaba sose neze ko nzobamenya n'abandi benshi yampaye n'inshuti n'abagenzi ariko ivyo ku mugabo ntibihagije mu gihe mu mufuka ata amafaranga arabona simuze ariko kutayafise simuze kutayafise abagenzi warabaronse inshuti zirahari ariko neganda kubwire diko yuko uno munsi yurose abagenzi ukaronka abantu abantu nibo bakuviramwo baguha ibintu yego rero yurose abantu ntushobora kuronka ibintu utarose abantu
kuko ibintu n'abantu kabisa hey byaramaze kuza cyangwa urabitegereje biriko biraza muri byinshi nkwifurije Jeremy yuko ino filime yoguha izokugabira n'umugore basha cyane izogwe n'umugore Jeremy wibereho kabisa umugore yaramumpaye kare tuhatebe canke tuhataruke tuwe duhatarutse gatoya ariko yaramumpaye yabivuze filime yarampaye umugore kuma ivyo ndakwifurije yaramaze kubikora filime ntazoyivuga nabi izoma n'ibindi byinshi usanga wicaye hano ufise n'akantu hariya kariko karaduga canke waraguze aho uzogaterekerega nta womenya nibaza neza yuko ivyo onye ni private yanje ariko nyene turashimira Imana uko tubaho turashimira Imana ubuzima dufise no munsi nkuko natangwe ndakubwira atari abantu no munsi batagihari ariko turiko turavuga amajambo menshi imbere ya kamera byumvikana yuko turacahema muhemu y'abazima haracyariho n'amahigo yandi yo kongera kugerageza kuko ubutunzi bwa mbere kwisi no guhema siko niko kuri gukudahari ntubuhari ariko ugihari habakira amahigo yo gusubira yo kubona ati kumbe nzongera ngerageze mpime kandi hari naho bizokunda mugani wawe ndi ngo ntarapfa nta kirapfa nuko bakavuga nukuva ugihari biracashoboka ugihari birabigikunda ugihari babigikunda kuko iyo uvuye ku isi diko muri ico gihe ibyawe birabirangiye urugendo rwawe rurangiye pe nta nindi migambi usubira gukora ariko ugihari ubukigerageza nubwo bya nkuno munsi ejo hari aho usanga byakunze niko ubuzima baba bumeze birumvikana last time twariko turavuga ku kantu kajanye no gushigikirana nibyo turiko turavuga Sabbas nimba baragushigikiye Ransema yarayuguruye umwaka ni witwa Lionel wahora tukubona kenshi uja gushigikira ariko ubu ni twakubonye ntabutumire yampaye Lionel ntiyagutumiye wewe ntiyantumiye Ransema zose bagemwe baba bagutumiye gare yeshi abantumiye bampaye invitation nawe ushobora kubona ukamona ati nubwo n'umuntu ushobora kuba yavyibagiwe ndagiye kumushigikira nigeze kukubona kwa Fani yari yagutumiye yego nigeze kubona kwa Mimi yari yagutumiye yego kwa Mede nako n'ubu ndayikwereka inganda cyayifise muri Kiramunda muri Amede ngahanye mu gatsiriko ibitazo ndayifise nga no ku muryango ugenda ubaze ku muryango bavuze ati naka ari mu batumire byagenze gute kugira Lionel ntagutumire sinzi ariko ndamukunda ko biri kose gatanu ariko wari wabonye ko agira arranging yantumiye ngira yabonye ko sinzi ariko ndamukunda no umwana mwiza niko nzi ko dufitani sinzi ngo yashobora kuba yaravyibagiye yego uwitwa Titi apfutwa nko muri legend no munsi yabigarutse ko ari doga aravuga ati nimba filime Burundi turatangira gushigikiranira abantu bakoze amaransema ngo bagende ati ntaho tuva ntaho turiko turaje ari doga kugeza we anavuze sinzi impamvu yagarutse kuri Fani cyane abandi ntiyabavuga iyo wumvise bino bintu wowe vyakira gute Titi ndamuzi nawe n'umutipe nubaha cyane Titi uramuzi n'umugenzi wanje bro ujya niwe muntu twajyanye niwe muntu nawe yagize akantu gatakora muri cinema muri mu kuduka kwanje kuko Titi nimba ari karaba ikiganiro aribuka tugenda muri ville kuri PCI aribuka njana tugenda aravyibuka ahantu twahasorenganya arabitse Titi kube mwaragendanye ico gihe gitangura ego hakinira muri timu yitwa PI n'abantu bakinira igikino citwa caca kuri televiziyo nkuru y'u Burundi n'umugenzi wanje iyo wumvise aravuga ibintu nk'ivyo araguhamagaye wa muntu filime yakugabira ningize ngo niwe witabe canke yakopi Allo ingonga kuri Kahouse haruguru ya limited okay good sorry navuga ni nta kibazo birabaho erega navyo tuba tugomba kwitaba abantu ko ari ubuzima bwa nyene urumva n'umuntu ufite gahunda kandi yihuta niyo mu Sanchez abayana kareze sasa nariko navuga niyo wumvise Titi avuga ibintu nka bino uvyakira gute
rero ntiti ubundi afise rezo ariko none namubwira na wene agaruke mu gakino bro, turagukumbuye bro, garuka mu gakino ngira uduhe show nka imwe wahurira muri Linda. Linda sha yamenye muri filime yitwa Linda kabisa. Naramuraba ntakina na filime. Nari umufana wiwe. None baguma avugira inyuma. Naze twongeye tumubone. Yinjire muri game yihagararemo. Ayivugire mwayibona. N'umujama wanje ni umutipe yagitinga neza sana. Sasa uwo mujama wawe erega nturanyishurare. Uwo mujama wawe yereka arabagiriza kutaza gushigikira mugenzi wanyu. Mu vyakira gute? Shanye nurumva je nka jewe ntagwanko vraiment ntagwanko, ariko nka Lionel sinovuga ngo sinagiye ngo kubera ngo ndamwanka, ariko nta butumire yampaye. Mu gihe abandi bara mu butumire vraiment nta butumire yampaye. Sinzi ngene bavuga ruguru wacu iyo witaba urubanza ukitaba batagutumiye bakwita umuvumvyi. Agoyeko ubura umuvumvyi. Iyo witabye mu butumire batagutumiye wakwita ko waje kuvumba. Niko bavyita. We nawe ukabona naho ikintu cyo kwicwa umuvumvyi. Umuzare nkaremi araho umuvumvyi kandi ategerezwa kuza akicarikwa mu ntebe z'ivyubahiro. Oya nubwo tubyubahiro akaza ari umushitsi wite. Mugabo bakambwira ati ndabishaka nuko ni sawa. Nyanumiye n'ahandi uri Lionel ntacyo dufa, ariko sinzi cyabiguriye, ariko ni bon birumvikana. Wibumvira wibaza ko ari kubera iki titi mu kwidoga kw'ivyo bintu yidogeye umuntu yitwa Fanira Vine wenye n'abandi akabareka kubera iki kwisunga Fanira Vine? Sha nyene sinzi ico bapfa, sinzi ibyo bintu sinzi, ariko jewe uko mbayeho nta bifu nimwe mba ngomba kugirana na mugenzi wawe muri ibi bintu. Uko ibi bintu ubundi twege tubuze gukundana, yaba twakundana filime ndundi yovuye ngaye kaja no kurundi kwego, ariko no munsi wagenda ugahamagara umuketi ngo nkinire muri filime yandi abwira ngo mbega ngo mpangaye bigenda gute, wabyumva akibwira ko nawe uri umukinyi ejo cyangwa igihe nawe utoza kumufasha azokenda akaza kumufasha. Mwega mu bukenera gukinira ku buntu kwe ahubwo nyene umva twotera imbere gute tukiyumva yuko ibintu byose tubikora for free. Oya hari umuntu nawe cyagiguza karenza hari umuntu acarenza, ariko nkawe wavuze ko atabifu bose mwibaniye neza. Ni sawa wanakubwiye reka nta nyambi buragaho zidiko nta nkongo muri sati bidahizwe. Usanga nawe nkuba haraburondera bakaguca amamiliyoni atayo ufise. Ni hatari. Ahanyene ahashahu ni hatari. Biramaze gushikira ukifuza nk'umukinyi kumukinisha niyemera. Barahari ariko ntabombuka. Barahari ariko ni sawa, ariko ni sawa, ni bon. We ntabara kurondera ntubitabe. Genda gamburu. Remi Avredi bisigura ubu umuntu wese yo kwifuza kuja kumukinira wavuga wagiye. Je ndi umwana mwiza, impano nayiherewe ubuntu. Ifuko ndayisangiza n'abandi. Kandi ntaco wo musaba. Umunyene ni connectira abana baraho batoya bagukinisha mu mafilme yabo. Nta ngorane. Yego. Share mikumbura umwana mwiza. Cyane. Dikosha. Ni hatari sana. Sasa iterambere ryawe wa mugani wawe uburibona arifisa aho ryageze. Ariko dufate kuri no mwaka waheze nuno twamaze kwinjiramwo. Uravye aho wari ugeze mu mwaka uheze, duha igicapo ugiye gukorera ko muri no mwaka twamaze gutangura cyane kugira babakunzi bawe babantu bagukurikiye bumve ko Remi nice ahubwo agiye kuza mu nsuri rengereje ya inde bamenye. Mbo nakubwiye ati nkihari vraiment no mwaka wahera narakoze neza. Ariko nyene umuntu wese ntawagomba gusubira inyuma, nuko nyene asubira inyuma atabishaka. Ariko neganda babwire yuko uno mwaka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri kabisa ndazi neza ko bazonezerwa cyane gusumba mu mwaka. Ubwa mbere natanguye mu kwezi kwa mbere, ariko ubonetse mu gutangura mu kwezi kwa kabiri. Wow. Wow. Hari abantu benshi bagukunze mwaka uheze kubera ko n'ubundi babakinyi babiri wamaze kuvuga bari biruhande zawe cyane. Kiberwa ni filime itazibagiranwa kuri wewe kubera ko wari unari kumwe n'umuntu yitwa CADEAU RAVELLE, twavuze no kwindi na Sabbas yararimo. Bano bantu birashoboka ko twongera tukababona ku bikorwa byawe na cyane ko arabari bumva menga vyo nabandanya muri kumwe. Mbona kuvuga ngo icyo nta siguro ndagitanga ko, ariko cyo no kubwira coco bazobona nabandi beza, bazobona nabandi basanzwe bakunda, bazobabona muri Remi Nice Company muri uyu mwaka nyene.
kuko nabo bababonye batari babiteze. Ubundi rero je sinkunda no kuvuga ibintu cyane. Mba nkunda mvuga ibintu, mvugisha ibikorwa, mvuge namaze kubikora. Nivyo nkunda. Ariko burashobora kubonamo abantu bafite amazina, baba abantu bari ko aba star hano muri cinema. Barashobora kuzobabona. Tubitegemo. Nivyo nakubwiye. Mu mwaka nyine uyu nyene ahubwo muri kuno kwezi kugiye kuza. Yego. Ku ruhande rero rwawe uravye filme aho wayitanguriye iri nuno munsi uri mu bavuga ko filme y'u Burundi yoba yarateye imbere canke iracari hahandi canke se itera isubira inyuma? Bo nguvuga ngo habuguye bubezwe. Sibyo? Kuvuga ngo nimba umwe wese araba iyo ubonye ubyutse mu gatondo uvuga ati bwakeye, ariko hari nabandi baba kiryama. Hari nk'abandi iyi saha baryamye bagisinziriye byo n'abandi bavyuse mu gatondo agaturuturu. Nuvuga ngo iyo ubyutse ugakingura ubuze ngo burakera abandi butaraca. Rero no kuvuga ngo sinovuga ngo filme none yarasubiye inyuma. Kumbure gusubira inyuma kwa naka canke kuyu babivana n'amahitamo yiwe. Okay. N'amahitamo yiwe. Rero sinovuga ngo naka yarasubiye inyuma, nuko nanje byoshika nkasubira inyuma, ariko sindiko ndabirota muri ino misi. No kuvuga ku ruhande kwawe urabona yuko wagumye witerera imbere. Ana mpamvu gatuye umwaka wo ndaje ndabakubite kabisa ndabahati ibikorwa. Ibikorwa bazobibona byo. Kandi n'ubundi sinigeze ndika kubiba. Sinigeze mbona postinga filme zingahe muntu. Kuvuserutse wewe uvuga ati je ndabahati ibikorwa kujya kwibana mbaya bro. Mbaya nico nahamagariwe. Rega hari n'ibintu je n'ibintu Imana yantumye ngaha ku isi, hari ibintu byinshi narakora. Ngomba kuba nokora. Ni byinshi. Ni nk'ivya reme tubwira bibiri vyonyene. Uvuga ati nk'igihe uyu mwaka nota kuko reme urufuti beti ruvuga burya rurabaho wa mugabo. Sivyo? Nubwo dutinya kuruvuga rurabaho. Oya rurabaho muri byinshi unyaragasa unyebwira ibintu biruvuga ati nk'igihe nota uno mwaka cyangwa muri no myaka ya hagufi ibi nibi mbaye ntarabikora ndumva ko ngeze n'Imana n'imbere y'Imana mengano yebwe ati mugamana kano kabanaye kubanza nkagakora. Nyine je target yiwanje ndifuza kuzobaho sohora filime ku munsi. Na dimanche ku munsi nkasohora filime. Yego. Nico kintu je nipfuza kuzoshikako. Hamwe na dimanche abana nifuza ko Remy Nice azoba ari umuntu atera akazi ko akina filime ngaha mu Burundi. Nico kintu nipfuza. Igihe ronzo utanagishitseko kabisa Imana izobandirindi. Nukuba mu ndoto zavuze arimo kuvuga ati Remy Nice company coba nk'igi company kinini cyane ihuriyemo n'abakinyi ba filime benshi nkubaka abakinyi ba filime nkaduza za mpano zikiri hasi. Zikaza bakaduza bakazibona. Nanjye basubye uburenganzira akabarurira abandi hakadogira ababaho babishima cyangwa bavuga ati jewe uno muntu yagize ikintu yamfashije. Nkuko je no muzishimira Mr. Sami hari hajya Sami wari mu bantu shimira. Mr. Sami n'umuntu yamfashije cyane muri ibi bintu. Ndamubuze no gutamumbagije. Ariko kumuvuga ni sawa kabisa. Nimba ari umuntu ushimira kabisa. Mr. Sami kabisa n'umuntu yamfashije kuva ku ntango. Niwe muntu yankinishije ntamwe no gukina. Anisha mu mafilime yiwe menshi. Nuvuga ko ari papa wanje muri ibi bintu. Ndamwubaha cyane hari avyumve. Mr. Sami. Wow. Rero papa wa umugwane ko mwino minsi ngo si heza. Areka sura filime nziza yitwa Sultandeze. Bamaze kuyibona? Mugase Sultandeze ngo yamugarukanye kuri hit Sami. Sigaye twite 200 ku munsi nawe ngo ntameze neza nta makurugira. Ahubwo ntimuvuge nabi numva. Yesu nzoba nka babandi bavuze ko leta kuri so wawe. Yesu nzoba nka babandi badashimira abantu babagiriye neza. Nibuka no gushimira Imana irakiza nawe n'umwana mwitse. We yakwemerera akaguhereza umukobwa we. Umukobwa we n'impanuro nyinshi. Hajya guha n'impanuro. Arampa impanuro cyane. Nawe n'umuntu w'umugabo. Wow. Yego. Uwo nawe sinoreka kumushimira. Kuko nimba tudashimira abatugiriye neza tugihari. Tuzashimira abapfuye basi ngo babyumve ko bagize neza. Ako kandi. Bashimira babwire ko bakoze neza hameje bagire intege zo gukorera n'abandi byiza abandi. Ubundi kudashima n'umuntu adashima simwitse. Shimira nabo twakoranye ijya filime
Kiberwa ntibagiye kameramani umukameramani wanje John Mary Jamari nawe n'umwana mwiza nawe Jamari ngo agufatiye runini umugere ko witonda amakuru yaranshikiri ati nimba mubona umuntu yitwa Reminais rabaye Reminais tibujye umukameramani yitwa Jamari abifisemo uruhara runini ni witabe nta kibazo n'umuntu ariko guhamagara ni witabe ntari washitse baza kuri kahawe ati niko navuga nti amahara makuru yashikira avuga ati burya nimba hari umuntu akwiye gushimirwa ku ruhande runini umuntu yitwa Jamari kabisa kameramani Jamari niyo sawa Jamari ni umwana mwiza niwe muntu novuga ko yatanguye ku nkamera kuri guhera kuri 0 abone gushika no musisha ku mabone 65,000 muracari ko ata wundi muntu amukoreyemo rero no kuvuga ngo twaragwanye twarahasoringanye twaraginanye amajoro twaraye twandika amafilme turi kumwe tugende gutyo mwararanye amajoro twaraye turiko turamonta filme umwanya munini ya twaba turi kumwe twagiye kunda amarocation bakayatwima bro turi kumwe bakayatwima amarocation turi kumwe tukapambana rero sinova ndamuvuga nayo gatatu yakoze uko channel yanje yikuye kuri 0 abone ayigeza ku 65,000 biranavuga ko n'imboga zawe burya ngo ni wazifise oya ngo nububeshi ni uzifise nta muntu numwe wundi azina modo pass yanje y'imboga zacu atajeje nyene mugabo rukwiye kurabo wizera company nyene kaba company ko menga bigumye kuri wewe ejo ko ririmo gute cyangwa uzoyiha umugore wawe gusa ni wamutsa kwari yo tuvuga abo dushimira gushima n'umuco mwiza bitera intege hari abandi bantu babiri ufise woshimira kugira nanje nshinda gushimira kuba wacu abandi babiri undi muntu nshimira n'umuntu yitwa bariyizi manda mushimira kenshi aza kwimenya gute utamuvuze no aza kwimenya n'umuntu nkunda gushira hariya hepfo kuri ntuzenye ikiganiro kire iyo film irangiye hariya bijya bintu bimanuka yego ariyizi sinoko ndamuvuga ntabikunda cyane ariko ariyizi cyane hari ariyizi cyane yego mutima hari yego niwe muntu ampanura niwe muntu rimwe iyo byancanze aho arambwira ati bigenze gutya niwe muntu kenshi n'umuntu munini yagose ko ahantu hageze ukagabanya kajwi nkuko menga nibigumbagumba biragufashe kuri mwe ukamenga intege ni wa wundi abatwa n'intimba yanje iyo vyasi ni wa wundi ushonje nawe abyumva muri we iyo vyasi arambwira ati bizokunda kandi mesha sibyo kuvuga ngo arantera intege cyane gusumba n'abandi bose remba yubaho cyane umuntu asiguye ikintu kinini kuri wewe yego none umuntu nasize kuvuga sinamuvuga mu izina uzohava umutazi rindi cyangwa umute muri yayandi abandi bita n'abandi bwana Remi muri benshi washimiye nanje ndagushimire kuba waje waramugisha kubana nawe dutegereze ibikorwa wa mugani wawe amajambo uno mwaka nanye rwanda kuvuga ati abe make hago ibikorwa byivugire n'ivyaba bihari tugaruka tuvuga n'ibindi byinshi asante sana urakoze cyane dushimira abakunzi bacu batanguranye ikiganiro mukunzi wacu twatanguranye ikiganiro wakoze cyane ku ntega abiri kumbure ja muri commentaire uvuga ko wabonye ikiganiro hanyuma usimbire no kuri Reminais company ugire subscribe hama ibisigaye turabakunda cyane ni mwege dukunda ni mwege mutuma tuja ngaha ni mwege mutuma dukina jya filme tugira ngo murabe muryoherwe turabakunda cyane Diko Entertainment.